Umukuru w'igihugu c'u Burundi aheruka kugira urugendo mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri urwo rugendo rwiwe aho yaragiye gushigikira mugenzi we Felix Tshisekedi, aho yariko ararahirira ikiringo kigira kabiri. Ico gihe rero umukuru w'igihugu yarashoboye kuronka akaryo keza ko gushobora kuganira n'urwaruka rwa Kongo. Ijambo yashikirije urwo rwaruka ririko riravugisha abatari bake. N'ijambo abatari bake mbere babona yuko rishobora gutuma n'ivyahuha bihuhuka mu migenderanire Uburundi bufitaniye n'u Rwanda. Biramaze kugaragara rero kino gihe ko imigenderanire y'ivyo bihugu bibiri itifashe neza. Murazi yuko igihugu c'u Burundi giheruka kugara imipaka gihana n'u Rwanda. Ivyo sinokwigwa ndabigarukako, ariko ngoma ngaruke ahanini kuri iri jambo umukuru w'igihugu yashikirije urugwaruka rwa Kongo. Bamwe bati ubutumwa umukuru w'igihugu yatanze buratomoye, abandi bati ubutumwa yatanze bushobora gutuma n'ivyari bihuhuka. Bati yoba yakoresheje amajambo atamvugo mbabarira amatwi irimwo. Bamwe bati yagomvye kuvuga uku, abandi bati yagomvye kuvuga uku. Kubera yabivuze mu gifaransa rero murazi yuko n'inzitizi z'ururimi tuzifise, ariko naho bigoye gawampaye inka twagerageje uko dushoboye gusigura iryo jambo mu Kirundi kugira ngo abarundi bose bumve ubutumwa nyenicubahiro yatanze. No ku ruhande rw'u Rwanda biragaragara yuko amajambo yavuze atabanezereye, aho baciye bandika n'urwandiko ruvyiyamiriza. Ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Reka rero tubanze twumve ijambo ry'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ari kumwe n'urwaruka. Natahuye ko amabi yose azingamitse ibihugu vyacu ava ku butegetsi bubi. Abategetsi babi nibo bayatera. Mu gihe dufise umubanyi wacu atugora, adukoroga, umuntu agerageza gukora ivyo ashoboye vyose kugira ngo yononere ibihugu vyacu, simbona yuko aba ari ingingo ifashwe n'abanyagihugu b'u Rwanda. Narabonye igihe twatangura ibiganiro n'u Rwanda byamaze imyaka ibiri, narafashe imyaka ibiri ngirana ibiganiro n'abategetsi b'u Rwanda. Abanyarwanda bari bababaye, bari bafise agashavu kubona imipaka yugaye. Igihe twugurura imipaka ku bushake bwacu atagisabwe kugira ngo twerekane ko dushaka amahoro, Abanyarwanda barisukiye kugira ngo baze ku kiyaga Tanganyika, bari baryohewe. Ariko abarongozi babo babandanya bagaburira abagizi ba nabi, imigwi y'abagizi ba nabi, abagira iterabwoba aribo Dede Tabara. Iyo migwi iri mu Rwanda kandi abategetsi ntibabihakana, baguma banyemerera ko bazoshikiriza izo nkozi z'ikibi ubutungane bw'u Burundi, ariko imyaka ibiri yose baguma bavyemera atavyo bakora. Narungitse intumwa nawe arungika iziwe, ariko bwari uburyarya. Igihe rero basubira gukora ubwicanyi hafi y'Ibujumbura, hafi y'umupaka uri hagati y'igihugu c'u Burundi na Kongo, ico gihe rero niho nabona ivyo ari vyo. Kare navuga nti umubeshi ni ukumuherekeza gushika ku muryango, ariko yaruhiye kunyereka ko ari umubeshi vy'ukuri. Mu gihe umuntu akubeshe rimwe, ikosa riba riri kuri we. Mu gihe akubeshe n'ubwa kabiri, ikosa riba rikiri kuri we. Mu gihe aguhenze irya gatatu ukavyemera, ikosa ntiriba rikiri kuri we, ahubwo riba ari iryawe. Nico gituma iyo muriko mubaza icokorwa kugira ngo u Rwanda rwikubita agashi, je mvuga nti banza wifashe, amakungu nayo azogufasha mu nyuma. Arakomya amashi wampaye inka. Twebwe abategetsi dutegerezwa gukingira abanyagihugu.
twebwe abarongozi tubwirizwa gukingira abanyagihugu. Ubutumwa bw'uburongozi bw'igihugu ni ugukingira abanyagihugu hamwe no gukurikirana inkozi z'ikibi, no gucira imanza izo nkozi z'ikibi ku neza y'abenegihugu. Iryo ni ihangiro rya leta, si ihangiro ry'amakungu. Nico gituma mutegerezwa gushira hamwe kugira wanye umwansi wanyu. Arakomye amashi. Mu Burundi harabaye ubwicanyi bwaguma bwisubiriza kuva igihugu cikukira. Twasanze ikibazo nyamukuru cava ku bategetsi babi. Abanyagihugu bobo nta kabi kabo. Mbere je nama mvuga ko abanyagihugu ari abamarayika. Ingorane ziri ku barongozi batazi ubutumwa bwabo, abarongozi batazi ihangiro ry'ubumwe, kuko abategetsi nibo nkingi z'ubumwe. Ku bijanye n'ingorane ziri mu karere, abanyagihugu bari mu bumwe. Ndazi neza yuko atangorana abanyagihugu bafitaniye, ahubwo ingorane ziri ku butegetsi bubi. Mu gisirikare bavuga ngo nta basoda babi babaho, intwazangabo nizo zibambi. Mwico gihe urugamba rwacu rubwirizwa kubandanya gushika yaho abanyagihugu bo mu Rwanda nabo batangura kugira pression, batangura gushira inguvu ku butegetsi, kuko nibaza ko n'ugwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuguma ari mbohe mu karere. Nibaza ko nimwaba mwavuze ihuriro ryo mu karere ka CPG, jewe Hakizigenza ajejwe ugwaruka rwo muri Afrika hamwe n'umutekano, ndashobora gutegura iryo huriro. Mbere Bujumbura niwo mugwa mukuru w'ihuriro ry'ugwaruka rwo muri Afrika. Buri mwaka turatunganya amanama y'ugo gwaruka rwo muri Afrika, no ku rwego rw'akarere ka CPG mbere biroroshe gukora. Hategerezwa kubaho ihuriro ry'ugwaruka. Ku bw'ayo majambo rero, leta y'u Rwanda nayo ica igira ikivuga. Mw'ubwo rwandiko abategetsi b'u Rwanda baragira bati: leta y'u Rwanda irarajwe ishinga n'amajambo umukuru w'igihugu c'u Burundi President Ndayishimiye yashikiririje i Kinshasa itariki 21 z'ukwezi kwa mbere. Nabibutse ko wari umunsi ukwirikira irahira rya Felix Tshisekedi. Bati President Ndayishimiye kino gihe ari umurongozi w'ihuriro ry'ugwaruka rwa Afrika amahoro n'umutekano. Ati hari ivyo yagirije u Rwanda biboneka ko bigamije gucanishamwo abanyarwanda. Bati ivyo mbere bigahava bituma amahoro n'umutekano bihungabana mu karere k'ibiyaga binini. Bati abanyarwanda barakoze ibishoboka vyose kugira ngo bakomeze ubumwe hanyuma bateze imbere n'igihugu. Bati ugwaruka rw'abanyarwanda rero ako karyo bakagize akabo. Bati kino gihe ugo gwaruka ruriko ruritegurira kazoza keza. Bati uwo muntu wese rero anegura iyo ntambwe y'iterambere mu guhamagarira ugwaruka gutembagaza ubutegetsi. Bati uwo muntu afise ikibazo. Atariko umurongozi w'igihugu kibanye abikoze akaba ari no ku rwego rwa Afrika yunze ubumwe. Bati uwo muntu bigaragara ko hari ivyo adashoboye. Bati bigaragara ko ari irresponsable. Bati ni nuguhonyanga akaranga mutima k'ubumwe bwa Afrika. Bati u Rwanda nta nyungu rufise mu gutera uruhagarara canke amatati mu bihugu bibanye. Bati tuzobandanya dukorana n'ibihugu bigize akarere, eka mbere hamwe n'ibindi bihugu mu vyerekeye iterambere rirama. Mumbabarire irikete ndabasomeye ryanditse mu rurimi rw'icongereza, kandi murazi yuko indimi mvamakungu zitugora abampaye inka. Ivyo ntashoboye gusigura munyihanganire, ariko iciyumviro nyamukuru mwacumvise. Nuko rero ibi bintu birakomeye wampaye inka. Reka mbanze ngaruke ku majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi.
aravuga ati mu gihe abanyagihugu bamerewe nabi biba bitumwe n'ubutegetsi bubi. Iri jambo rirahambaye wampaye inka. Yumvikana ko mu gihe abanyagihugu bariko bararira, mu gihe abanyagihugu babuze iki, mu gihe babuze kiriya, mu gihe bariko barafatwa nabi, mu gihe bariko barahohoterwa, mu gihe bariko baraturatura hirya no hino barira atawe bayaha, ati ivyo vyose biba bitumwe n'ubutegetsi bubi. Ubutegetsi bubi rero ubwa mbere murumva yuko bubazwa uburongoye abandi bategetsi. Baca umugani ngo nta ngabo zitagira umutware, ingabo zimera nk'uko umutware ameze. Mu yandi majambo umwera uva ibukuru ugakwira hose. Iri jambo rero naho yarivugiye mu gihugu kibanyi tuzorigaruka ko natwe tugirabishe ko nk'abarundi turaba ingene tumerewe, hanyuma turaba abantu bariko baraduteza izo ngorane. Iri jambo rero perezida yavuze rirakomeye wampaye inka. Murabona yuko rihurirana neza na rimwe John Maxwell yavuga ati vyose bikirira canke bipfira ku barongozi, ku burongozi. Voilà. Eka ico ndacugare tuzokigarukako kubitwerekeye nka twebwe abarundi. Perezida rero mu ijambo ryiwe ati yasanze abarongozi b'u Rwanda ari indyarya. Ati bamaze imyaka 2 yose bagirana ibiganiro kugira ngo bamurungikire abagomvye gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Ati bakavyemera ariko ntibabikore. Ati rero nasanze arabiyorobetse. Ati rero dutegerezwa kubandanya urugamba kugira ngo n'ugwaruka go mu Rwanda rufashwe nk'imbohe rutangure kugira pression. Aha rero niho abantu batari bake bariko baravuga bati aha yashizemwe umucanwa kabisa, yawakije, bati yagomore y'ugwaruka go mu Rwanda utembagaza ubutegetsi. Murabona yuko ari navyo muri rikete nabo mu kumusubiza baciye bandika bati ariko arahimiriza ugwaruka go mu Rwanda kugira ngo rushobore gutembagaza ubutegetsi. Aya majambo rero murumva yuko ari amajambo adasanzwe. Ijambo urashobora kurivuga mugabo ugasanga ryakomerekeje umutima w'uwundi muntu. Uko biri kose umukuru w'igihugu arafise ico yavugiye iri jambo. Abanyarwanda nabo murabona yuko bagize ico barivugako. Murabona yuko vyabababaje. Reka dukoreshe ico bita mu burongozi le principe d'échange. Le principe d'échange ivuga ngo hagushira umuntu mu kibanza ciwe ni wishire mu kibanza ciwe. Voilà. Dufate ko perezida wa Kenya canke perezida wa Tanzania ari wariko arabwira amajambo nkayo ugwaruka rw'u Burundi. Ati ndabona ko mwebwe gwaruka rw'u Burundi musa nk'imbohe. Ati tutegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo mutangure kugira pression namwe mwibohore. Voilà. Mbega amajambo nkayo avuzwe na perezida wo muri Tanzania canke wo muri Kenya ayabwira ugwaruka rw'u Burundi, umuperezida wo mu Burundi yo yakira gute? Abarundi ubwabo bumvise ayo majambo bo yakira gute? Reka ico mbanze ndakibangire. Ku rundi ruhande naho reka twumve iryo bagona. Ntibizoshika ko hari ikintu na kimwe cojabuka umupaka w'akagahugu kacu. Mu gihe hogira ubupima anybody attempts so ntimugatinye ibitumbaraye. Ati ntimugatinye ibitumbaraye. Sometimes birimo ubusa. Ati mu bihe bimwe bimwe usanga birimwo ubusa. Haba harimo umwuka a balloon. Ati mwoba muzi baluni ico arico? Baluni rero ni gipurizo wampaye inka.
A balloon, you need a needle. Just ati ku gipurizo rero upfa gukoza kwa gashinge ivyaco biba biheze ibyari birimo ukayoberwaho bigiye. hariho umutipe twita Monami niwe yaravuga ati ndagupimiye ibintu nawe nanje ndagupimiye ibintu ukaba mpaye inka. Aya majambo y'aba banyacubahiro arimwo filozofi ikomeye. Ibi rero nta kintu kirekire no hava ndabivuga ko, ariko murumva yuko icuka atari ciza. Aba bakuru b'ibihugu bibiri barakwiye kwicarana bakaganira bakumvikana, ibidashobotse ko bavyumvikanako bakarondera umuhuza, n'akarengo inama isumba ingimba. Babandanije baterana amajambo nta wundi muntu azohagwa atari abanyagihugu bato bato ku mpande zibiri, mu Burundi no mu Rwanda. Inguvu sizo zizoba umuti, ahubwo umuti n'ibiganiro. Eka nsubire ndabibutse yuko aha gafoto katuryoheye twese, kandi n'ubu bosubira kwifotoreza hamwe nivyo dutemba nabi. Imana nibahezagire mwese rero, twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire rya sango ry'itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri ko ariho tuzobashikiriza ukuntu twogaruza umunezero Satani yatunyaze. Azoba ari igihe c'isaha imwe z'ijoro kw'isaha y'Ibujumbura.